Nitika ridasanzwe kongera guhura namwe bwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi kaze murano makuru y'ikirundi mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Abadandaza bo mu isoko ryo kwa Siyoni ntibakiriye neza iduzwa ry'ibiciro ku bibanza basanzwe bakoreramwo, bagasaba ko leta yo bafasha ibiciro bikagabanuka. Nayo ngo amategeko arategekanya ibihano byo gukura mbese no gushika mu kasho ku ndongozi zisahura canke zigasesagura amatungo ya leta. Ndabaye ikaze mu kanya nidonido ryano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze kandi mwebwe mwese mwariko muradukurikirana nkuko nari mejeje kubibamenyesha. Abadandaza bo mu isoko ryo kwa Siyoni ngo ntibanezerejwe n'ingene aho badandariza hadugijwe ibiciro, bagasaba leta yuko yobafasha bakagabanura ibiciro. Ni muri ya mugenzi wacu Nyandwi Raphael. Amwe mu badandaza bafise ibibanza eka n'abapangiye abandi mu isoko Bujumbura City Market meshi bita kwa Siyoni bavuga ko ingingo yo kudugirizwa ko ibiciro vy'ivyo bibanza batayakiriye neza kuko batahawe umwanya wo kugira ico bavuze kugira humvikanwe ko igiciro coshigwaho kandi ko hariho amasezerano bari bagiraniye n'ubuyobozi bw'iryo soko kuko bazosubira kubadugiriza ibiciro inyuma y'imyaka 3 ariko ubu bakaba basubiriye kudugirizwa ko atanumwaka uheze. Umwe muri abo badandaza twaganiriye avuga ko babadugirije ibihumbi birenga 100 kuyo bahora bariha ku kwezi, agasaba leta ko yogira icakoze. Twebwe nk'abadandaza dukorera ngaho mu isoko kwa Siyoni twakire nabi cyane gose, mwe bibabaje muravuga ko namwe ahantu hava amafaranga nkayo yose ko nabonye mega ku rupapuro yatwandikiye ko ku munsi turiha 11,800 ikibanza kimwe tubatenga ngo hari banza bibiri, umva ibibanza biri kugwiza 11,800 kuyaronka n'ingorane tubati 230 birenga. Ikindi naco novuga no kubera aha kwa Siyoni kuko tuhabaye kose iyo tuhari ngaha ntavuga ati genda kera basorokira abandi abemere ntabemera abantu yarabasi twara ku kwezi 152,400 uko nyeri twe turi kibita amafaranga twita TVA turara Robert na Meri uruba twebwe nta harimo tworoherewe bari amafaranga agira ku 24 buri kwezi abo twatwibajije tuti mbega no Siyoni yobazi yuko ari ikintu tugira turonke kishasha kitahoraho twe twatanga no gutangara mbere kuduza twe turavyumva mbere ko bibaho mugabo yadugije amafaranga ateye ubwoba atanamwigeze abantu kubaho umwaka tudugije kabiri. Ubwa mbere hari amasezerano avuga yuko ataroduza imenya 3 nani 3 ntiranakwira n'ibiri ntiranakwira mwaka kadise kutwongeza kandi oje nagira amande sabe leta idofashe kuko twe dusa n'abana batagiranye na nasi ko twe turasemerera ntitwumvigwa none twe twikibaza ko hagati ya Siyoni na leta twishe ruhande mutuvugane akatubakiye. Uyuwe avuga ko bari barahamagawe n'ubuyobozi bw'iryo soko kugira bitegurire iduzwa y'ivyo biciro ariko basanze badugirijwe ko amafaranga arenze, agasaba ko bocirirwa inkoni ngufi. Twebwe ingingo yo kuduza ibibanza ngaha kwa Siyoni bivaye no kuri yaduteguje yuko ashobora kujana n'ibihe nyine bigezweho turimwo twayakiriye nyene nkuko yayitubwiye kuko yatugabishije atubwira ati twe turategura imitima ati mu minsi mikeyi turaduza ibibanza bivanye n'ibihe tugezemwo ati murabona twe twenyine atikaye tugeza kugira na leta turimwo. Urumva rero nta kundi twagiye tubona nyine basohora impapuro ziri ku biciro nyine batudugirije ko gusa mugabo twe twamusabye yuko aduca inkoni ngufi kugira ngo ntatuduze amafaranga menshi, ariko rero ko twabisanze twabyakiriye uko nyine nta kundi na muvyeyi tuzogerageza turenge twomwandikira nk'amakete turabe ko ari ikintu yo tugabanya. None ko twari dufitaniye kontra y'imyaka 3 iyi myaka 3 umengo twari tumaze umwaka umwe tuti none uciye ufata ingingo yo gusaba kutuduza iyo myaka 3 cyarahera yaciye atwishyura atubwira yuko nawe nyine bitamuvuyeko
turabona ibihe turimwo leta ingene iriko irakora ati natwe tujana n'ibihe. Ikibanza twaba turiha amafaranga angana n'ibihumbi 280. Ubu rero yaduze ku bihumbi 400 kugira ngo tuse dushirako na TVA y'ibihumbi 72. Iryo duzwa ry'ibiciro vy'ibibanza rituma bamwe bazoriha ibihumbi birenga 23 ku kibanza n'abazoriha ibihumbi 15 ku munsi bivanye nuko ikibanza kingana. Hari n'abandi bavuga ko bavuye ku bihumbi 600 ubazoriha umuriyoni n'ibihumbi 100 ku kwezi. Iyo ngingo ikaba izotangura gushigwa mu ngiro mu kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka 2023. Tubandanya n'amakuru yacu. Indongozi zisahura canke zigasesagura amatungo ya leta, amategeko ngo arategekanya igihano kuri bo, na cyane cyane ko bashobora gukurwa mu mabanga baba bafise ndetse bakaja no mu gasho, bivugwa n'umushingwamanza Fabien Ndikumana. Indongozi yose irafise izindi nzego ziba ziri hejuru zigenzura ibikorwa zikora mu gihe basanze hariho amakosa, nk'uko nabivuze, amakosa y'akazi gusa, ari amakosa y'akazi gusa ko birashika amakosa y'akazi gusa, ntiyagire ibindi vyaha bijamwo. Amakosa, iryo kosa rirahava rigahanwa, iyo ndongozi igahagarikwa canke igakurwa. Muga bigaragaye yuko harimwo ibindi vyaha byo gusesagura itunga ry'igihugu canke kutarikurikira neza, ni naho haca hakora iyi sentare rero idasanzwe ijejwe guhana ivyaha bijanye na ruswa n'ibindi vyaha bivyegereye. Kuvuga birahava bikagenda gute? Hari iyi sentare idasanzwe isanzwe ifise parquet generale yayo, hariho abamajistra bajejwe gutohoza kuri ivyo vyaha. Mbere bitaranashika au niveau ya parquet, bitarashikayo hariho na brigade spéciale anticorruption ibijejwe. Harahava hagakorwa amatohoza. Akamaro k'amatohoza nuko ikiringo cose c'amatohoza uri karakurikiranwa, murabizi yuko afatwa nk'umwere nk'uko icaha kitaramwagira. Muga procedure imaze gukomera urubanza rugacika, hava agahano. Iri tegeko rirategekanya ico bita servitude penale, ngene umuntu ahanwa, hanyuma amande ashoboka, hanyuma mbere rigategekanya n'ingene ashobora kuriha ko ku bishobora kuba vyarazimiye, tuvuge nko muri detournement, arahava akavuga atazoriha ivyo vyazimiye yanyuruje bingana gutya. Umwenegihugu ararekuriwe kugira ico avuze kirahava kigaca gishikira abo babijejwe, bagahava bakaja gusuzuma. Murumva umwenegihugu nawe nyene n'ijisho igizo ndongozi zo hejuru gushika ku mukuru w'igihugu. Tubandanya n'amakuru yacu, tuyabandanirize mu ntara ya Rutana. Ibitaro bikuru vy'iyo ntara ngo barafise ibibazo bitandukanye, na cyane vyo kubura uburaro, ndetse ngo n'amazu yubatse akaba atameze neza kugira ngo abagwayi boroherwe, bigatuma batarangura neza akazi ikabo, bivugwa na muganga Fidele Njabayigwa arongoye ivyo bitaro. Ibijanye n'amazu nakwiye na gatoya ko namaze kuvuga ko ari bitaro bishaje, bimaze igihe kinini, byari byubatswe abantu bataragwira kandi byubakwa mu buryo nyine bwa kera. Ubu rero kubera abantu bagwiriye bica biba bito cyane, kandi n'izo nyubakwa zitoya zisanzwe zishaje, ziramaze kuja zirononekara. Abagwayi ntibaheza ngo biyumve neza cyangwa bavugwe neza, kuko usanga abagwayi bateza kuja ahantu hamwe, bateza kuja ahantu hatandukanye. Aho twovuga nk'igisata cakira bajya bakomeretse, n'igisata cakira abandi basanzwe bafite indwara zitandukanye bakuze. Ivyo bisata biri hamwe, abagwayi bose usanga bakirirwa hamwe, bigaca bitegura ukuntu tubavura neza. Navuga kandi igisata c'abavyeyi, abagwayi bose hamwe bacitura bafise ibitanda bitarenga 22.
bibarutse abataribaruka bafise ubundi burwayi bujanye n'imbanyi abo bose ivyo bitanda n'ivyo bateza kugabura ni ukuvuga iyo barenze 22 bamwe baca baryama ari babiri ku gitanda canke mbere twabasasira hasi numva yuko igice kiba ari ikibazo kigoye cane. Twovuga kandi igisata cakira abana mbere ntitwovuga yuko ico gisata kinabaho ngaha kuri bitaro kuko inzu dushiramwo abana nibwo mutayibonye ni inzu yari yagenewe ibindi bikorwa ntabwo imeze neza na gato kugira ngo ishobore kwakira abana. Turakeneye rero igisata cyo kwakira abavyeyi n'abana ndetse n'igisata dushiramwo abana bavutse batageze naho tugifise ntigikwiye bacyubatse mu buryo budahuye n'uko bisabwa n'amategeko y'uyu munsi mu magara y'abantu naco nyene twovuga yuko tukigikeneye. Igisata cakira abana bavutse batageze, igisata c'abavyeyi n'igisata rero c'abana, ivyo bisata bitatu turakeneye yuko vyo kubakwa hakaboneka inyubakwa zakira iyo migwi y'abagwayi nadondaguye. Ikindi kibazo dufise ahanini ni ikibazo c'imodoka idufasha kuzana imiti. Ni imodoka imaze imyaka myinshi cyane yamaze gusaza yamira kwirafa kenshi gatwara uburyo bwinshi bwo mu magaraje baguma bayikora kugira ngo ishobore kubandanya akazi bigaca bituma ibitaro biguma bisohora uburyo bwinshi navyo bifise ibikorwa vyinshi byo gukora. Rero hamwe hoboneka iyo modoka yo kudufasha kuzana imiti ndetse n'ibindi bikoresho navyo nyine vyoheza bikadufasha. Hanini ivyo nivyo bibazo bikuru ibitaro bifise. Kuva kwigenekerezo rya 29 Myandagaro hano mu gisagara ca Bujumbura hariko harabera inyigisho kugwaruka n'abagwizatunga kubijanye n'urugo rwiza ngo ni mu ntumbero yo kwigisha n'ibijanye ivy'ubuzima. Ni nkuru ya mugenzi wacu Kayimo Prospere niyo nkuru. Hagiye gutangura kuri 30 Myandagaro ihuriro ryo kwigisha ugwaruka hatibagiwe abagwizatunga mu bijanye no kwitunganiriza imigambi no kuba imboneza. Iryo huriro rikazoremeshwa na Destry Wilborn, Sherissa Monloye Wilborn, Ambassadeur Charles Masaka, Iber Sugira Hategekimana na Bishop Dieudonné Nahimana. Izo nyigisho zikazoshimikira ku rugo rwiza n'intumbero y'ubuzima nkuko bivugwa na Bishop Dieudonné Nahimana. Habaho nuko batanga ibiganiro cyane mu kiganiro akunda gutanga mu podcast twita ihuriro aho baza kwigisha cyane abakiri bato bari baratangura gutera imbere mu by'ubwizo mwimbu canke mu by'indangazwa canke kugira ngo batahure ibijyanye n'uburongozi. Rero muri kino gihe rero bazoza babigisha cyane ugwaruka muri mu by'uburongozi bya leadership kugira ngo bazane gufasha gutahura intumbero y'ubuzima bwabo n'ingero bashobora gushika ku ntumbero y'Imana baremeye. Ariko kandi mu kimwe mu kiganiro bazoshikiriza ibiganiro kizoba bariko bashikiriza kubagwizatunga kugira ngo bari kigenda bashobora kugira ubwizitunga mugabo bishimikije inkingi zibiri zihambaye: urugo rwiza ariko kandi kuba abantu bafise intumbero y'ubuzima bazi neza ko bariko barakora ibijanye n'ubuzima bwabo. Ibyo rero bikuru rero byabazanye iruhande y'ibyo basanzwe bakora no kuba gufasha abantu cyane abasore n'abapfakazi bakeneye ibafasha kuba misiyo. Bishop Dieudonné Nahimana aranashikiriza ingene izo nyigisho zizogenda n'ibisabwa kugira ngo umuntu azikurikirane. Inyigisho zizoba ku munsi wa gatatu mu gitondo ku isaha 2 mu gitondo gushika isaha 5 mu gitondo hazoba ariko yigishwa abagwizatunga kubera ko bato n'abakuze ariko bisaba yuko kubera ko bazosangira ifungurwa mu gitondo bisaba ko umuntu ariha amafaranga 50 kugira ngo ashobore kuba muri izo nyigisho kugira ngo ashobore kuronka icyo afungura ariko kandi uzora umwanya mwiza wo kumviriza umwe wese muri aba hanyuma baheze bana babaze n'ibibazo. Nyuma y'umutaga rero niho byuhuriye ugwaruka cyane abari mu by'uburongozi abari mu mashure amashengero kugira ngo bige kubijyanye n'uburongozi kandi bigoye bigaruka kuri kuba bafise intumbero y'ubuzima no kwitegura kugira urugo rwiza. Ibyo rero bizoba kuwa gatatu nyene ku isaha 8:30 gushika isaha 1 y'ijoro. Aho rero nta mafaranga yo kuriha wari wese arahawe ikaze
bikazoba bibera hajya kuri ku Mariba Gardens iruhande ya Royal Palace hari ikibanza twita Oasis Christian Center niho bazoba barakoranira iyo munsi wa gatatu. Destry Wilborn n'umutambukanyi wiwe Sharissa Monroe Wilborn hamwe na Charlie Masara bakaba baje bava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe no mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Abaririmbyi baba hanze y'igihugu ngo barafise ikibazo c'amazu abahinyanyurira imiziki arivyo vyatumye umuririmbyi w'indirimbo zo guhimbaza Imana Bigirimana Fortra yiga kwihinyanyurira imiziki. Niyo n'inkuru ya mugenzi wacu Ange Sherissa Nzeyimana. Ku baririmbyi b'abarundi abo mu mahanga ntivyoroshe na gato gukora indirimbo co kimwe n'usanzwe azikorera hano mu Burundi, nkuko umuririmbyi Fortra Bigirimana asanzwe akora ibikorwa vyo mu gihugu c'Ubufaransa abituyagira ko kuva aho aboneye bitamworoheye yaciye yiga kuvyikorera aho uno musi azi guhinyanyura amajwi ndetse n'amasanamu. Byinshi nsigaye ndavyikorera yaba amajwi yaba na video, gusa iyo umuntu urumva ariko araturna umufasha ni Sophie n'undi muntu umwe ashobora kuza akamufasha rimwe na rimwe, ariko madamu kenshi abikora ama montage na version jeje ndabikora. En fait ntivyoroshe, nico gituma jewe nk'ishikino byarangora cyane, ariko narashobora kubikora, ariko ngeraho nigira inama kuvyiga. Hari igihe uba wumva ufise ibintu byinshi Imana yagushize ku mutima guha abantu, ariko haraba n'amaproje abafata umwanya munini kandi asaba n'uburyo bwinshi cyane, kandi nubwo uyasohoye ukumva nyene uyasohora ku muvuduko wumva washaka kuyasohora, ariko kwigira inama kugenda kwiforma muri video muri audio kugira ngo ubu vraiment ico Imana cose ishize ku mutima. Ikintu kingora gusa n'umwanya ndawukora byinshi, mbanzi ko iyo nashatse kubikora ndabikora nkabishikiriza abantu. Uno muri ivyo w'indirimbo zo guhimbaza Imana yahamagariye abaririmbyi bagenzi be cane cane aba mu mahanga kurondera ubumenyi cane. Kurondera ubumenyi ntivyigera bipfa gusaba, birafasha cane. Niyo umwanya ukugoye ukabona hari ivyo udashoboye kubera umwanya, urashobora kudelega, ariko uzi ko uko biri bugende kose abantu babikora wowe ushoboye kubikora. Ivyo rero biratanga umwidegemvyo vraiment. Ivyo biruko mu gihe abaririmbyi b'abarundi basanzwe baba mu mahanga benshi bibabera intambamyi aho baca batanga indirimbo mu gihe baje mu karuhuko mu gihugu cabo c'amavukiro. Dusozerere amakuru yacu no ku nkuru idushikiriye muri kano kanya. Mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta ngo hagiye kurangurwa imigambi mishasha izozana impinduka kugira ngo ikigega kibandanye kibomboka, bivugwa n'umushikiranganji ajeje ico kigega ca leta Odasi Niyonzimari mu gihe bariko baramenyesha ivyarangutse muri ubwo bushikiranganji mu mezi 3 aheze. Tumukurikira. Iyi ni migambi rero yo muri kazoza ka hafi twiteze, turatekanya guhinyanyura umugambi w'igihugu ujeje iterambere, kivuga ko igihugu cy'Uburundi coba igihugu cifashe umwaka wa 2040 kikaba igihugu giteye imbere umwaka wa 2060. Bisaba yuko igitabo c'imigambi ya leta PND gisubirwamo, kizosubirwamo rero muri mwaka. Hateganijwe gutunganya ibizorangurwa mu bushikiranganje bitandukanye no mu nzego z'igihugu zitandukanye, hisunzwe umugambi ujejwe iterambere nyene iyo PND dusubiramwo kugira ngo ubushikiranganje bwose n'indi bisata bya leta bibe bifise imigambi iterambere yisunze iyo mbona kazoza nshasha. Hatekanijwe gutunganya imigambi mikuru iba yashizwe imbere gusahiriza mu kiringo cyo kuva mwaka wa 2024 gushika mwaka wa 2027 ni ya pipe tusubiramwo. Hatekanijwe gushiraho amategeko yo kwisungwa mu ntumbero yo kubandanya imyanyuro yerekeye gukoresha uburyo ico bwagenewe. Iyo myanyuro ikaba yerekeye ya nteguro nshasha y'amafaranga leta ikoresha mu buryo bushingiye ku migambi bije programme. Iyo rero turayibandanya kuko ubu ivyo twakoze ari ibikorwa by'umushinge, ariko ibikorwa nyamukuru
biri imbere ko dutegereza gushiraho amategeko n'izindi nzandiko zerekana ingene iyo nteguro itegereza gushira mu ngiro, kubandanya gukurikirana itunga rusangi hisunze ubuhinga bwa none. Nuvuga yuko muri iyo nteguro yo gukora yo gutunga amafaranga ya leta biciye isunze imigambi, hari ateganije yuko dushira mu buryo bwa none ari bita digitalisation, byose bigakorwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Hatekanijwe gushira habona imigambi mikuru izo kwisungwa mu bisata bitandukanye vya leta, guheraheza ibikorwa bijanye na rusansuma bugira kane babene gihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi, gutunganya icegeranyo cerekeye ubutunzi bw'igihugu. Nkaba rero mboneyeho karyo ko gutera kamo abakenyezi n'ugwaruka kugira ngo bitegure uyu mwaka, bategure imigambi yabo y'iterambere ko leta yifashe umugongo. N'ikigo paeje naco nyene kikaba cyasubiye kuronswa ubundi buryo buciye mu kwiga ca leta kugira ngo kibandanye gishigikira imigambi y'ugwaruka. Nkantumye rero ugwaruka, abakenyezi kugira ngo bikazanure bategura imigambi yabo kuko leta izoba yifashe mugongo. Nino ngaho duciye dusozerera ano makuru yacu, ariko mu nkundire banze ndabasubiremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Abadandaza bo mu isoko yo kwa Siyoni ntibakiriye neza iduzwa ry'ibiciro by'ibibanza basanzwe bakoreramwo, bagasaba leta ko yogerageza ikabafasha bikagabanuka. Nayo amategeko arategekanya ibihano byo gukugwa mu mabanga meze no gushika mu gasho ku ndongozi zisahura canke zigasesagura amatungo ya leta. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, shimire bagenzi banje bafashije gutororokanya no makuru. Ndabifurize kubandanya mururanirwa mu banye no mu byanyu, mwongera mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Murakoze.